Reka rero subire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha akaba ari amakuru cane cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu riratangura mu gisata c'umutekano aho ingabo z'u Burundi cyangwa se abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barabandanya bahura n'amagorwa hatandukanye. Imbere kandi hari amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko mu kiya ca Rusizi ibintu byasubiye kuba bibi ndetse abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu bariko baragandagurwa bunyamaswa. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tuyabashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira ku biriko biravugwa ko abasoda b'u Burundi barungikwa gupfira mu ntambara y'inyegeje atanishumbusho kandi ngo itagiramwo ukuri. Turaza kugaruka ko navyo ku buryo bw'idonido tubandanye tubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira Bujumbura aho imyaka 27 inyuma y'ubwicanyi bwo mu Rukaramu abacize kwicumu barabandanya kubazwa kunamira ababo ku binogo rusange. Yose ni mu kanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Reka dusubire rero tubahe ikaze mu makuru yacu kuri bw'idonido tugiye guhera ku biriko biravugwa ko abasoda b'u Burundi barungikwa gupfa intambara y'inyegeje ndetse atashumbusho kandi itagiramwo n'ukuri. Bujumbura ku wa 4 Nzero uyu mwaka mu gihe abategetsi b'u Burundi babandanya basigura ko bo basirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishimikiye ngo kugufashanya mu karere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nk'ibiteka Reverien Ndikuriyowe yemeje ko abasirikare b'u Burundi bakiri ku butaka bwa Kongo. Nyuma y'ayo majambo kandi y'indongozi abasirikare b'abarundi barishwe barakomereka abandi barapfungwa canke barahebwa mu gacerere kadasanzwe ka leta kubw'amakuru n'inyandiko imbonesha kure yacu ya Isange TV yaronze. Kubw'icegeranyo c'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cabonywe n'imbonesha kure yacu ya Isange TV, abasirikare 29,862 b'abarundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva batanguye kurungikwa ku umugaragaro mw'ijoro ryo kuwa 14 rishira uwa 15 mu mwaka wa 2022 bakurikirwa n'abandi benshi barungitswe kuva muri ntwarane 2023 ni nyuma yaho kuva imbere yuko binjira mu buryo bwemewe. Igisirikare c'u Burundi FDNB cari caramaze kurungika imigwi myinshi muri Sud Kivu ahanini igiye kurwanya imirwi ibiri y'abarwanyi b'abarundi irwanira mu buseruko bwa Kongo ariyo Red Tabara na Force Nationale de Liberation FNL zirongowe kandi na Aloyizi Nzabampema yihaye ipeti rya generali. Abo basirikare bafashanya n'imbonerakure umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abarwanyi uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005. Abapfira ku rugamba abakomereka mu gacerere ubwo makuru yatororokanijwe n'imbonesha kure yacu igitigiri kinini c'abasirikare b'abarundi harimo ndetse n'abasirikare bakuru babiri majoro umwe hamwe ndetse na koloneli baramaze gupfira ku butaka bwa Kongo. Muri Kigarama 2025 gusa abasirikare bagera kwijana bakomeretse barabonetse mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura. Nta jambo na rimwe ryasohowe n'ubutegetsi kubijanye n'urwo ruhombo ku urwego rw'igisirikare. Igihushane ku basirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia aho imiryango yabo ironka indishi y'akababaro izwi ishika kuri 100,000 by'amadolari zigaburwa igihugu ndetse n'abasirwa b'umusirikare yapfuye. Nta murongo n'umwe wemewe uhari ku basirikare bapfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imiryango y'abasirikare bishwe canke bakaburwa irengero ivuga ko isa niyatawe idashimiwe canke ihozwe. Imiryango yabujijwe kugandara. Imbonesha kure yacu yaregeranije intahe nyinshi z'imiryango yemeza ko itigeze ironka ishumbusho yemerewe imwe ndetse ikanemeza ko yabujijwe gukora ikigandaro. Ivyo navyo ngo vyama vyiyamirizwa ariko kandi ntibyemerwa n'indongozi z'u Burundi. Agatotezo ku basirikare banze kuja kurwana. Muri Kigarama 2023 abasirikare barenga 272 b'abarundi banse kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya AFC M23 barafashwe baracirirwa imanza, bamwe barahanishwa umunyororo gushika
kuwo guherayo. Ubu bapfungiwe mu gasho ka Murembwe ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi nk'uko vyemezwa n'amasoko atandukanye. Gusubira inyuma y'ifatwa rya Goma, inyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Nord Kivu, kikaba n'igisagara kinini cane co mu buseruko bwa Congo gifashwe n'abaroberi ba AFC M23 muri 2023. Abasirikare nka bose b'Abarundi baciye bahungira muri Sud Kivu. Muri Republika Iharanira ya Congo, igisirikare c'u Burundi kirwana ku ruhande rwa FARDC gishigikiwe n'imigwi ya Wazalendo ndetse ishigikiwe na Kinshasa barwanya umuhari wa AFC M23 mu bice bimwe bimwe. Iyo migwi ikorana na FDLR, umugwi w'abarwanyi b'abahutu bitwaje ibigwanisho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Bamwe muri bo bagirizwa uruhara mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Kubw'uru rwandiko kandi rwa Congo, abasirikare 19,872 b'Abarundi baramaze gusubizwa mu gihugu. Bishoboka ko hafi 10,000 bagisigaye muri Republika Iharanira ya Congo, naho atagitigiri kiratangazwa na Gitega. Kuzibira abanyagihugu iminembwe. Mu misozi miremire ya Minembwe, aho abanyagihugu benshi ari abanyamurenge, abasirikare b'Abarundi bagirijwe kubogarana ku buryo badashobora kwinjiza ibifungurwa. Muri Munyonyo 2025, General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi wa FDNB igisirikare c'u Burundi, yaravyiyemereye avuga ko iyo ngingo iraba ibice vyikekwa ko ngo bishira imfungurwa umwasi. Amakuba y'intambara ndetse no guhunga biciye mu kiyaga ca Tanganyika. Kubw'intahe nyinshi zegeranyijwe n'imbonesha kure yacu, abasirikare b'Abarundi bari muri Republika Iharanira ya Congo barwanye mu buryo bugoye cane, rimwe na rimwe ndetse batagira ibikoresho bigezweho, kandi rimwe na rimwe atavyo kurya bahabwa. Muri Kigarama 2025 gusa, abasirikare baba 40 bariciwe muri Sud Kivu, bituma ndetse baca basubizwa mu Burundi vyihuta. Inyuma yaho kandi abaroberi ba AFC M23 bafatiye Uvira, igisagara kiri hafi cyane ya Bujumbura, kikaba kandi n'inzira ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi. Ibice bica mu kiyaga vya Baraka ndetse na Mboko nivyo vyakoreshejwe mu gusubira inyuma. Abababonye bavuga kandi ko bashika bashonje cane, baciye mu kiyaga Tanganyika bambaye imyambaro yatabaguritse, bambaye ibirato vy'imibirikira vyaheze binagiraranywa n'ivy'igisirikare co mw'ishamba. Ishusho itandukanye n'imvugo z'abategetsi zemeza ubuhinga n'ubushobozi bw'igisirikare c'u Burundi. Ndikuriyo aravyemera, Ndayishimiye akabifata ibisanzwe. Ku wa gatanu wa 2/0 uyu mwaka, umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD-FDD Nkeniteka Reverien Ndikuriyo yemeje Bujumbura ko abo basirikare b'Abarundi bakiri muri Republika Iharanira ya Congo, akavuga kuba vyabonetse ko basubiye inyuma baciye muri Sud Kivu, bidasigura ko bavuye muri Republika Iharanira ya Congo. Turacariyo kuko bisa nuko ari iwacu, dusubirayo uko tubishatse. Ku ncuro nyinshi, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yarashigikiye ko abasirikare bari muri ico gihugu. Muri Kigarama 2023 yaravuze ati, ni ibisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bapfira muri Republika Iharanira ya Congo kuko barabisinyiye. Ariko kandi yavuga ivyuko AFC M23 iguma yigarurira uburere bwinshi vyobazwa indongozi za Congo. Congo niyo yosigura ingene abarwanyi baguma bigarurira uburere, kandi twaragiye kubafasha. Uburundi burafasha gusa. Intambara y'akarere itagenzurwa neza. AFC M23 yasubiriye gufata ibigwanisho muri 2021, igizwe ahanini n'abatutsi bo muri Republika Iharanira ya Congo. Ubu ikaba ndetse yarinjiye mu ihuriro rya AFC rirongowe na Colonel Nanga yahoze harongoye SNI. Yarigaruriye kandi burere bwishi muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu, harimo ndetse Goma, Bukavu, hamwe ndetse n'ikibanza c'ubwo cimbwamwo Koruta, Cirubaya,
ayo mabuye kandi y'agaciro akaba akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ubuhinga bugezweho. AFC M23 isaba ko Kongo co igihugu kigizwe n'intara zigenga. Kinshasa yagiriza Kigali gufasha AFC M23 mu gihe u Rwanda ruvuga ko ruhakana ibi byose rwivuye inyuma, ahubwo narwo rukavuga ko Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Burundi bishigikiye FDLR. Naho u Rwanda kandi rubihakana icegeranyo c'abahinga ba ONU kivuga ko hari hagati y'abasirikari mu 5 mu 7 b'u Rwanda bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo gufasha AFC M23. Gusa leta y'u Rwanda ihakana ibi byose yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko ibi byose ari ibinyomwa, ahubwo atabasirikari b'u Rwanda bari muri Repubulika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo. Ku rugamba intambara irabandanya nubwo hari amasezerano ya Washington yasinywe kuwa 4 Kigarama umwaka uheze hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Rwanda, ikimenyetso ko utwigoro tw'amakungu twananiwe. Abasirikare b'Abarundi bakabandanya basiga ubuzima mu gipfungu n'agacerere. Uburundi bwarabaye muri ayo masezerano nk'indongozi buserukiwe n'uburongoye ariwe Evaristo Ndayishimiye, nkuko n'amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka dusimbire Bujumbura aho imyaka 27 inyuma y'ubwicanyi bwo mu Rukaramu abacitse ku icumu barabandanya kubuzwa kunamira ababo ku binogo rusange. Bujumbura kuwa 4 Nzero y'umwaka haciye imyaka 27 habaye ubwicanyi mw'ijoro ryo kuwa 31 Kigarama 97 rishira wa 1 Nzero 1998 aho abantu hafi 800 bahasize ubuzima mu karere karimwo ikibuga c'indege ca Bujumbura. Abarokotse muri ubwo bwicanyi bwo mu Rukaramu bavuga ko bababajwe cane nuko igipolisi kibabuza kwinjira aho ababo bahambwe mu binogo, bakaba kandi babwiye abamenyesha amakuru ko bisa n'akarenganyo kagira kabiri. Kunamira abishwe aho bahambwe byarabujijwe. Abarokotse ubwicanyi bw'ijoro ryo kuwa 31 Kigarama 97 gushika kuwa 1 Nzero 1998 aho abantu hafi 800 bishwe bunyamaswa bahambwe mu binogo rusange mu karere karimwo ikibuga c'indege ca Bujumbura, barankiwe n'igipolisi kuhashika. Bavuye muri zone ya Rukaramu hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Abo barokotse bari bipfuza kunamira no kwibuka ababo imyaka 27 inyuma y'ibara rimaze kugwa. Umubabaro wongerejwe ku bacitse kw'icumu. Imbere y'ibimenyesha amakuru abacitse kw'icumu bavuga ko bababaye kabiri kubuzwa gushika ahari ikinogo rusange n'umubabaro wo ku mutima bamaranye igihe kuva iryo bara rikirwa umunsi bita mu buzima bwabo. Bisigura iki rero? Bisigura ko ico kibanza ari ico conyene cohoze imiryango myinshi itarigeze ihamba abayo, buri umwe wese ku giti ciwe. Akarenganyo karimwo ikumirwa nk'uko bivugwa nabo bacitse kw'icumu, co kubabuza kwinjira muri ico kibanza bagifata nk'umwana n'ikinono. Bamenyesha kandi ko hari imiryango canke ubwoko butabuzwa kunamira ababwo mu migirwa nk'iyo. Babona kandi ko ababuza bishwe bose bategerezwa kubahwa kumwe atakuvangura. Akamo gaterwa indongozi zibijejwe. Abakorokotse mu Rukaramu basaba abategetsi kuborohereza kuja kuri ico kinogo rusange, canke bitabaye uko ico kinogo rusange cimurwe gishirwe ahashobora gushikwa kugira ngo bashobore kunamira ababo no kubaha iteka. Basaba kandi ko hokwemerwa uburenganzira bwo kwibuka, kuko biyumvira ko ukunywanisha abarundi kuzoca biciye mu guha agaciro abapfuye bose. Ubwo bwicanyi bwabaye. Igitero co mu Rukaramu cakozwe mw'ijoro ryo kuwa 31 Kigarama 1997 gushika ku ya 1 Nzero 1998 n'abarwanyi ba Paripehutu FNL Force Nationale de Liberation barongowe na Kosani Kabura.
ico gihe kandi hari imigwi myinshi ya FNLR yari muri mu Burundi ndetse na FDD Force pour la Défense de la Démocratie yavuye iba mu kwezi kwa ntwarante muri 1998. CNDD-FDD ubu iri ku butegetsi kuva muri 2005 kubw'amasezerano y'Arusha yo muri 2000 nk'uko amakuru bigaragaza. Abo barwanyi bariko barafashwa n'abarwanyi ba FDLR Force de Libération du Rwanda bagirizwa uruhara muri jenoside yo mu Rwanda muri 1994 yakorewe Abatutsi hamwe ndetse n'abasirikare ba kera b'igisirikare cy'u Rwanda ex-FAR bagirizwa nabo nyene uruhara muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ababibonye bavuga ko abakenyezi n'abana bicishijwe odofoni ubwo amasoko yacu yabishwe mu Rukaramu bari bagizwe n'abantu batandukanye ariko kandi abenshi bari mu bwoko bw'Abatutsi kuko Rukaramu ico gihe kandi n'ubu igizwe cane cane n'abo bantu. Abakoze ico gitero ntibaronderwa uko barondera ubwoko bumwe. Iyo ntwazangabo rero bagendeye kwica abo banyagihugu bariko barasubira inyuma bavuye kugira igitero ku kibuga c'indege nk'uko amakuru abishikira. Kuva Perezida Ndayishimiye ashitse ku butegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Petero Nkurunziza mu kwezi kwa Rusheshi 2020, indongozi z'u Burundi zibandanya kubuza amashirahamwe ahatanira agateka kazina muntu ndetse n'akababuza babo Batutsi kubunamira aho bapfiriye, bikerekana ingorane y'isubiriza y'ukwemera no gufata kumwe ababuze ababo muri ico gihugu. Ntibishikiye gusa abacize kw'icumu mu Rukaramu ndetse n'ahandi nko kw'ibubu Igitega ahahambwe abishwe kwa 21 Gitugutu muri 1993. Imiryango irabuzwa nayo kuja kubibuka. Kwibubu abanyeshuri barenga 150 b'Abatutsi baregeranirijwe muri sitasiyo y'igitoro baca baraturirwa babona. Inyuma y'iyicwa rya Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi yari yitorewe n'abanyagihugu nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kuri ubu rero bakaba basaba ko bohabwa uruhusha rwo kuja guhamba ababo cyangwa se kuja kunamira ababo. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri ino saha tubidusuzira ngaha tuzaho n'ubundi gusubira mu makuru araza kubagizwe kuri no muri shikwe yanyu cyane nk'urudende yayisangiye.